Izi nka zose tubona ngaha zavyawe n'inkwavu. Zavyawe n'inkwavu nta kandi kazi navuze twari dufise atari ubworozi bw'inkwavu. Niho rero twagiye gushika rero kuri uru rugero mutubonako. Kumbe bimwe nyine cyo baravuga ati inkoko yovamo inka, urukwavu govamo inka. Tubwire vya twakiguze kingana gute? Uru n'urukwavu. Fauve de Bourgogne. Yego. No kuvuga n'urukwavu ruba rurerure cyane. Urukwavu rwiza ushobora kuremera ugapima nk'ibiro 5-6. Uko abantu bateba kumva uyu mugambi bo babona umenga kubera ko byavuze umukuru w'igihugu umengana umuntu mukuru cyane atovuga akantu gatoya nk'agakwavu. Ori byo yavuze inganda nyinshi zitegezwa kugururwa bwa bushomeri buri mu gwaruka bwo mu Burundi bugatora inyishu. Watanguje intama zitatu. Ni zitatu. Nijya intama zitatu kandi nico gihe naho nyene samahera twagiye kurondera handi na mase twadandaje 300 ducaciye kuramo izo ntama zitatu erisha turagurisha dushira ngaho bakuvuga intama ivyara kabiri ku mwaka nico gituma nakubwiraga yera umutahe wibanze ntuzokwigere ushaka umutahe munini kesho umutahe munini ucukuvira mu ikigeragezo urukwavu rumaze kuvyara rubikubihumbi 60. Izi nkwavu ubona zikiri njene zikiri ntoye ni 40. Iritiro y'amaganga make yogurishwa 3. None bumva ko ku munsi dushobora kurarana 30. Mu vyigwa nakoze private yiwanje narabonye neza ko amasobe y'inkwavu ashobora kumviramwo ibintu vyinshi. Ndashoboye gukora inganda zirenga 8 mu masobe y'inkwavu. Inganda zirenga 8 nk'umwavu mu masobe y'inkwavu. Umwavu uza uri mu buryo bw'amazi useseka ari wo wuyu twawise ngo ni musubini gisigura ati muri mworozi subiza ubutaka bw'i Burundi umwimbu iterambere niyo soko rirama inyishu kubarimi hanyuma kandi muri ya masobe y'inkwavu nyene turakoramwo imiti y'ivyorogwa nk'ingurube turakoramwo kuko mu Burundi naho twasanze bariko barorora ingurube cyane kandi zirakeneye imiti. Iyo miti nayo myiza kandi woba wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi kukabeyi katavuna Magazine Robot Happy yaje hageze sezira kwambara za mpuzu zicuyagurika zitaramba ziguma zitagurika zama zitabuka ku buryo zungu bucuti n'umutayeri. Dufise amatisi y'ubwoko bwose iz'abagabo n'iz'abagore. Iz'abagabo turafise za lemukunda amajinsi amakarkar amareyo amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza. Iz'abagore turafise tissu dentaire tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano Tanasha Sukari Americain. Sivyo gusa turafise ivutaro n'udupira twazo organza soie n'izindi z'ubwoko butandukanye. Mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lilia A14 avenue de la Mission munsi y'ikiraro ca Bankobu kwipaveriza kuri Saint Michel. Canke mutwakuri kuri 79 70 45 53 ubusimra razimbwa ucegwa ntambaze. Magazine Robot, you the one. Hello boys and girls, ini saya kumeseni kwa kundi ahandi ndabukora juste gala kadru from Warsaw ke block machoni block bero kamera mwitu musaza ndavuga ati making show kwa bazugira subscribe akengera nyeri kwa maze gufyonda comment zanyu yabiziduke bona riziduye nguvu ziraduha yindi point dasanzwe kwa kundi ahandi ndavuga ati byamaze komera turi mu ntara nziza ya Gitega umugwa mukuru wa politiki subiramo kabiri umviriza kwa kundi ahandi muri commune Gitega zone y'Rutegama neza na neza ndakubwira yuko tuje kuraba ugwaruka nkato gwakuye maboko mu mpuzu uravuga ati twihebere korora kwa kuri handi ndabira ko vyamaze gukomera ubworozi ni bubataburimyi mbega aho basanzwe barima ariko vyongeye twazanye n'ubworozi bw'inkwavu na cyane ko twarababwiye yuko igitungwa cy'urukwavu ni igitungwa cyambere ushobora gukoresha ikintu cyose kiva kuri yo yaba amaganga yaba urushato yaba inyama n'ibindi vyinshi turaza kubimenya mbega nije ntambamye ahura nazo mbega kuva bahereye naho bageze kuterambere ringana gute mbehoho ivyiza vy'urukwavu barabibona mu iterambere ryawo kwa kuri ahandi mwite vyumvuhore Eric abana bo kurigara mwita Club Tour kwa kuri ahandi ndabura ko byabaze gukomera ndakura busa Masayurik salama nizera ko meze neza meze neza ikintu nkunda nuko aho ubutihishe
no ku rupangu iwawe hashize urukwavu kubera iki gushima gushira kuri clôture yawe ubworozi bw'inkwavu ni cyatumye nazishirako benshi banyita rukwavu no kuvuga ushitse ngaha cumenya kushitse kwa rukwavu nyene kwa rukwavu ubunywanyi bwawe n'inkwavu bwatangoye ryari ndabumaze nk'imyaka nka 15 ndi mu nkwavu urumva no kuvuga yuko ndazishimiye no kuba bampamagara rukwavu ndavyishimiye cyane cyo gituma aho ndi hose nguma ndi mu rukwavu benshi bavuga kera uwamugabiye akavuga ati yampaye inka tuvuge ko nawe ugabiye avuga ati yampaye inkwavu Uriko biza kuyindi mvuye murashobora kudutembereza rero tukabona ingeri ibintu bimeze karibu kwa kuri ahandi ndakubwira ko tugiye mu kibanza ciza vumana nanje kuri mikoro je juste gaye beno kamera mwita umusaza sindahindura uyu n'umushuru kwa kuri ahandi byamaze komera nuko rero tukaba dushitse karibu aha niho twororeye inkwavu nko kubibona ariko imbere ko dushika hiyo ndabona hariho n'ibindi biri ngaha kumera aho se ni inkwavu oya hagiye hari inkoko n'imbata naho hari ingurube numvise ko n'imbwa muzorora nazo nyene n'igitungwa kandi gifasha nawe urumva yuko itakubonye kubera itakumenyereye k'ikikuka neza cyane ko kuri ahandi ariko inkwavu zirafinye zicunzwe neza no kuvuga yuko rero aha dushitse ngaha turahagarara ama ugahonyoramo ngaha aho utekereza guhonyoramo kugira ngo nyimba hari ibigwara biri mu maguru iki winjire ngaha harimo ikintu bita ishwagara biza gutuma ubyica udukoko dushobora kuba turi mu birenge vyacu bisigura ko ugiye utakonyoye ngaha ushobora kuzana ibintu vyica inkwavu arashobora kubinjiramo ibintu by'ibigwara n'iki bisaba yuko duhonyora ngaha hama tugaca dutemberamo ngaho rero ukaraba kubishaka kose neza cyane karibu ni ibintu bikomeye cyane nuko tukaba rero dushitse akaba ari inzu nini cyane ndabona n'ibintu vyiza cyane biza bimeze neza cyane ibintu bifise impwemu izi nkwavu n'ubwoko bwayo no kuvuga harimo amafove de Bourgogne akabamo amanyuzerandre akabamo ni ayo mantuze y'amakarifoni kubera iki buno bwoko bufise itandukanye ryahe harya mu nkwavu haraba ubwoko butandukanye mu nkwavu harabamo ubwoko butandukanye bivanye na klima dufise mu Burundi ari inkwavu ushobora gusanga zidashobora iyi klima n'izindi nkwavu usanga izi nkwavu twebwe tworoye ni inkwavu zishobora klima y'ahantu hose muri ubu Burundi aho ziba ziri kandi ni inkwavu ziba nini zishobora kuba nini zigapeza ibiro byinshi nkuko mwabibonye ubwo bwoko bwose ko ari butatu bankeneye kumenya nama nagendeye abantu bafise buno bari mu rubuno bworozi mbona mwabubakiye aho ubu ariko hejuru mugaca murenzako iyindi nzu kubera iki gufata inzu zibiri zikaba mu nkwavu no kuvuga yuko igituma turenza ko iyindi nzu hariho urukwavu rumwe rutegezwa kuja mu kumba kago mu gihe zimaze kurenza amezi 3 duca tuzitandukanye urukwavu rumwe rukaja mu kumba kago no kuvuga rero tuvuye kuri iyi nzu turaharura imetero 3 kugira dushike kuri iyi yindi we uri kuravuga aha no kuvuga yuko tuba turiko duharura yuko umuyaga wo kwinjira uza gushikino atanga uvuga ifise umva no kuvuga zije umuyaga zironke ugereranye ubushuhe zironke ubugereranye umva nico rero duca ubona yuko abari inzu iri mu yindi kubera mu gihe twoca tuzishira ngaha nyene urabona yuko umuyaga woca ushikira ko ngaha nyene no kuvuga wa muyaga woshobora kuzibabaza mugabo ku metero 3 inziri hiyo uno muyaga uza gucushikino atanga uvuga ifise kubera naho urabona haza kuba ari protection bisigura ko umuyaga ushobora kuzigira nabi umuyaga urashobora kuzigira nabi tubwire rero ibi by'ubworozi bw'inkwavu wabitanguye ryari byakujemo gute no kuvuga yuko nabitanguye namaze nk'imyaka 15 ndi mu bworozi bw'inkwavu sinagiriwe amahirwe yo kwiga maze kunanirwa kwiga naciye ndondera ukuntu ushobora kugira gute kwibako atakazi ndondeye hirya no hino no kuvuga urukwavu mu gihe rufashwe neza rugaburirwa neza ruratanga inkwavu 90 ku mwaka urukwavu rumwe nizirukomokako no kuvuga urukwavu ruvyara 6 mu mwaka maximum turuharura yuko ruvyara inkwavu 5 muri zo nkwavu 5 nyimba harimo inyana 3 no kuvuga ku mezi 6 nazo ziba zivyaye zazindi zaca zikwirikira ku mezi 5 nazo zizoba zivyaye umva no kuvuga zose ziteranije izishoboka
urukwavu rumwe rushobora n'izirukomokako gutora 90 ku mwaka. Wow. Naciye mbona rero yuko arico gitungwa umuntu ashobora kwifatisha kikamukura kubusa kikamushikana ku yindi ntambwe. Mu imyaka 15 bankeneye kumenya ko busa kagukuye ko urahari ugezeye mu iterambere. No kuvuga yuko mu iterambere aho tugeze turahishimira cyane kubera inkwavu zaratugize uwo turiwe jewe nyene ubwanje aho uzokumva hose ubajije ati Eric Rukwavu ni jewe nyene ni jewe. No kuvuga turamaze kuronkamwo ikibanza tubamwo aha nyene wabonye twororeye. Iyi parcelle yose yavuye mu bworozi bw'inkwavu niyo twiguriye. Wow. Hama aho hakurya turafise ahandi twororeye inkwavu intuze ya inka naho nyene vyavuye mu nkwavu kubera niwo mutaye twatanguje. Yego. Hama turafise aho twororeye inzuki navyo nyene vyavuye muri ibi nyene. Umva no kuvuga yuko bimwe bavuga ngo uwangabiye inka natwe turivuga urukwavu. Bimwe nyine cyo baravuga ngo urukwavu rashaka kuva mu inka tuvuge ko mwebwe mwabishoboye. Yo umve nagira akibivuga twe twari tubitanguye. Wow. Kinkoko ivyara inka urukwavu rukavyara inka birumvikana. None wumva yuko habonetse za nkwavu 90 ku mwaka urukwavu rumwe naho goca rugurishwa ibihumbi 10 umva ko harimo ishuri y'inka. Wow. Wow. Ni ibintu bikomeye cyane. Yego. Bankeneye kumenya biriko biza ku yindi poem idasanzwe. Tukaba twicaye gatoya imbere ko mudutembereza. Dusubire tubashimire kubona mwaduhaye ikaze. Nanje ndabashimiye cyane kabisa kandi ndabakunda gose. Asante cyane. Ndakunda ijwi ryanyu ndakunda n'ibiganiro vyanyu muri abantu muri ku TV. Asante cyane. Uracarugwaruka. Kawaida urabizi ko n'udutwara umujama w'ugwaruka. Umwanya wacu rero kuradukora. Ikibazo ca mbere kubatazi ivyumvoreri kenindi. Vyumvoreri ke novuga yuko numujene entrepreneur. Yego. No kuvuga yuko sinagiriwe amahigwe yo kwiga. Nagarukiye mu mwaka wa 6 maze kugarukira mu mwaka wa 6 ndarondera ivyo gukora. Maze kurondera ivyo gukora niho naja nisanga mu bworozi bw'inkwavu. No kuvuga yuko ico gihe ibi twubaka gutya ntivyari biriho. Twazorora bisanzwe nyene bijya uzi vya kera. Niho rero mu nyuma twagenderwa n'umuntu avuye Tanzania araza aratwereka ibi vy'inyubako. Ariko mbangine kumenya imbere ko mwinjira mu ivyo umuntu akora ikintu ababona handi we harawabirabirako mbega hoko vyari bicitsuka heba amashure menshi abanyagitega n'abandi bava ruguru baca biyumvira ku maruka Bujumbura muri iki kintu cyatumita amanuka. No kuvuga yuko twebwe twari dusanzwe tworoye muhira. Bari boroye ibitungwa bito bito. Inkwavu, inkoko, inka zari zihari. No kuvuga je nakuze muri jewe impano yiwanje ndayibona mu bworozi. No kuvuga nakuze mbona ukuntu urukwavu rushobora kungurira ikaye, urukwavu rushobora kungurira iki. Wow. Nico gituma rero naciye mbona nari namaze kubona inyungu izova mu rugo rukwavu. Nuko nimbugitsanga rero namaze kwinjira mu bworozi bw'inkwavu. Nuko amashuri avuze ati ntibikunze ariko sino kwicara ngo imbura amaboko. Watangwe n'inkwavu zingahe? Uri ku mutahe wa mbere aho wavuye? Umutahe wa mbere ahantu wavuye no kuvuga yuko twatanguje inkwavu 3. Inkwavu zari intuze ya isuguru rumwe n'izivyara 2. Muri ico gihe rero no kuvuga mu mezi mu kiringo c'umwaka twari tumaze gushika hafi nko mu nkwavu zishika 150. Byagenda gute? Zageze ziragwira gute? No kuvuga urukwavu ruri mu bituko vya mbere bigwira n'ingoga mu mwanya mutoyi cyane. No kuvuga yuko urukwavu rumwe rurashobora gutanga inkwavu 90 ku mwaka. 90. Wow. No kuvuga rero muri ico gihe maze kwinjira muri ubwo bworozi ndibuka yuko inka ya mbere nakuyeyo karagashuri gatoyi naguze 310. Naje ndagateruye gutya. Ugateruye? Ndagateruye gaca kaja ngaho nyene ahubonaho. Yego. Niho nari ndakororeye ndakarera hama mu nyuma nsubira kudandaza inkwavu subira no kudandaza yanka cyangura inka ya mbere ikamwa nayiguze $1,200,000. Mugubu aho tugeze turageze ku nka nini zikamwa zigera ku 8. Ako dusubira inyuma. Kumbe bimwe nyine cyo baravuga ati inka yovamwo inkoko yovamwo inka urukwavu govamwo inka tuvuge ko wewe wabikoze. Nukuvuga nivyo vyivyo nyene. Nivyo vyivyo nyene gusa ikibazo kihari kuri twebwe ugwaruka. Twiranda n'ingoga. Ntituzi gutegura pra ishobora kumara imyaka 10. Kubera nubu umujene ugiye kumubwira ati genda utere ivoka. Acha kubera ati ndayitere nzoyige.
keshi nca nkunda kubabaza ati izo muriko murajya ubu zari zateye bande nitwiga ukuntu dushobora gufata umwanya tugategura kazoza ukavuga uti jewe nihayihangiro byo mu myaka 10 ibikorwa byo bizoja imbere. Wow. Kubera na wewe ndazi yuko waragize stage yo kugira ubumenyesha makuru warateguye biragutwara umwanya munini ya cyane ariko ugwaruka gubu ntirushaka kuruha. Ashaka kubona Gayere ubwo nyene ngo ndabaye Gayere ntibikunda kubona Eric unyene ndabaye Eric ntibikunda birasaba kuhera hasi uriko aratubwira uko watubwiye mu mwaka umwe aho warugejeje ariko imbere ko dushika ngaho je nkene tugende kugo rugendo ku nkwavu zitatu umwe gw'urugabo zibiri zinyana cemba numva bitari byoroshe cyo gihe wari ufise umwanya ukwiye watunganya gute ako kazi beho wagafata nk'akazi nyene cyangwa wavuga ati reka nipime ndabe kubikunda no kuvuga yuko mu kintu cyari cyo cyose uzo buri kurakora harabamo gupima hari abavyeyi baraturera hama bamaze kuturera iyo umwana agiye gukora ikiyede ndibaza muhira ko batamusaba rasyo yego niba gusaba rasyo urava muhira uriye no mwijoro kaza gusubira kurya ariko wa mutahe twariko turarondera windwi yose ku munsi uri kukorera 4,000 urumva amahero uzoburiko mundu wa mutahe twociye dutanguza uzuca usanga ugiye kugura ikirato kimwe muhira ntibigeze bagusaba rasyo ntibigeze bagira iki niwo mutahe wogiye gutanguza wo kugura impene kugira ucu usubira uje gukora iyindi ndwi ugura iyindi uzurashira hajya kugira ngo hirya yejo abavyeyi nibatangura kukubaza ivyo kurasiyo na niki kubera umuvyeyi ntashobora kugutura bikabona uri ku murongo uri gukora ibije imbere umva rero no kuvuga intambwe twebwe tubura novuga ngo tuburangira abadusigurira canke abadukurugutura mu matwi ariko abanyesha makuru bamwe murabikora ariko biratugora shima yuko mevye kwiga cyandabaga kuku tugendana cyo twirirwa kwirigara isaha yo kujya ariko ntituyibagira nta kimwe uri kuri nziza ibintu bikomeye nimba atari banga izo nkwavu zitatu zitanguje ku mutaye wangahe no kuvuga yuko icyo gihe nkwavu zari zizimbutse twavuga ari 5,000 bari 5,000 icyo gihe naho umuyede yakora 1,500. Wow. Je narakoze ikiyede mutaho yego narakoze akazi k'ikiyede uragakora fresh kandi ndakishimiye. Wow. Nagiye kwimba ibinogo ngaho muri Otraco hoho baduhemba 2500 no kuvuga yuko narahakoze iminsi itari mike ndiko ndondera umutahe wibanze ndinze ngera kuri isa ata muntu numwe arambarira ati akiri umutahe ni jewe nyene naya maboko yiwanje akindi. Nuko rero urakoze urabandanyije mu nyuma rero ubworozi buca bushika kwego mwara gute mu mwaka umwe warufise inkwavu zingana no kuvuga yuko mu mwaka umwe niwo mwaka nyene twaciye tuguriramo inka 310. mu mwaka umwe twaciye dukuramo agashuri k'310 amacha turatangura rero kubona yuko byose bishoboka aho hari mu mwaka wajyari no kuvuga yuko ndamaze imyaka 15 ndi mu bworozi bw'inkwavu no kuvuga ndabirimwo kandi ndabikunda ndabimazemo igihe gikwiye. Wow. Bisigura ko ayo mafaranga yose yavuye muri izo nkwavu mwagurishije yego bica birakomera rero nuko tuzi ubu gwera 2020 umugambi ukomeye wa nyene cubari mukuru w'igihugu kugwaruka no mu Barundi bose ati tworora inkwavu igitungwa gikomeye dusigaye dukomanda ni Bujumbura mu kabari ati mu rukwavu aho usanga mu kabari urukwavu rumwe rugwa 30,000 no kuvuga ngaha yego urukwavu dushatse kurudandaza urukwavu rumaze kuvyara rubikuru 60. Izi nkwavu ubona zikiri njene zikiri ntoye ni 40,000. Bisigura ko nko mu kwezi mushobora kwinjiza amahera ngana gute no kuvuga yuko aha wenye mbufise commande y'inkwavu ijana urumva duca twimisha intuze ya 200 maximum turuharura ko inkwavu 5 uzovyara duca twimisha 200 w'inyuma y'amezi 2 ucuza ucutora imiro 6 tukaba zinjiye mu mezi 2. Wow. Cyari n'ibintu bikomeye cyane ibintu bikomeye rwose bangereye kumenya nuko uyu mugambi uraje byagenze gute gura wige kuzubakira nkuko kubwa mbere batubwiye ko mwazora bisanzwe mutazishira mu nzu yindi kugira ngo zibemo no kuvuga yuko akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze no kuvuga hari umugenzi wo mu Tanzania
yaraje amaze kuza uwo mugenzi ararondera ahantu haronke inkwavu nini cyamubwira ati ino umuntu tuzi yoroye inkwavu nyinshi kandi nini umuntu yitwa Eric niko gucaza yaranguriye inkwavu zigera ku 50 ku 50 ico gihe ntizari bwazimbe nk'uku urukwavu rumwe barungurira ibihumbi 25 no kuvuga rero ico gihe acarambarira ati je nubwo ndagushoreye inkwavu shaka ndakwereke ukuntu inkwavu zubakirwa tanabaza ati zubakirwa gute ati no kuvuga urukwavu ajya amaganga ati urukwavu rufise amaganga mugaje iyo myaka yose nari ndabutunze sinanje ku rukwavu rufise amaganga batubwira ngo ntirunywa amazi ngo ntivyo ko amazi ngo nirugira amaganga no kuvuga yuko rero muri ico gihe maze kubakira gutya nashira kwa amabati niho naciye nsanga inkwavu zitanga amaganga menshi cyane no kuvuga twebwe ngaha amirare wacu dushobora kubura litiro 10 ku munsi litiro 10 ku munsi litiro mukakigwa amahanga yose ajya amabido yose babonye hagiye amaganga bishigwa ko litiro rimwe rigugwa ngahe twebwe amaganga ntabwo turiko turayadandaza ahubwo turiko twereka bene gihugu akamaro kayo bijya vyamwa byose babonye hajya yego nta ire turaja kugura yego nta ngre turaja kugura no kuvuga twebwe dukoresha amase y'inkwavu tugakoresha nayo amaganga y'inkwavu no mu gupoma nico dukoresha kubera dusanzwe tworoye n'inzuki twasanze inzuki ijya miti y'ikizungu ica yica inzuki muga dukoresheje aya maganga yiwacu inzuki ntizipfa kumbe numutu ukomeye cyane nuko uriko uratubwira uraje muravyubakiye rero apare y'amaganga hari cubona ko vyafashije inkwavu zawe mu kubaho neza no kuvuga yuko inkwavu zarafashe icambere no kuvuga urukwavu rusabwa yuko ruba ruri ahantu hari suku no kuvuga muri ico gihe rya suku rica riboneka hama ikindi kintu naco urukwavu ruragwara ingwara nyinshi zituruka ku bucafu ubwo bucafu nabwo buzoba buturuka hahandi usanga inkwavu zirimba zikaguma ziri mu hantu hari ivu ibiki ariko ngaha no kuvuga nuturate yego nuturate kandi rero ncana hanura n'abantu benshi inkwavu inzo bazubakishiriza insinga no kuvuga ugushukwa kw'urukwavu kuri mu maguru ariko uru rutsinga rurafise akantu bita kugukanya yego ariko irate nishobora gukanya urukwavu riryamye kicishuha no kuvuga ryarondoka rica rigwira n'ingoga paraporo yaho twari kuba turi ngaha rutsinga kandi rero uru rutsinga no kuvuga urukwavu rurushishuye gatoyi indani hari akantu kabeze nta kuma urukwavu ruruganze ko ruca rugira garanti ntoyi ruca rucika hama rudacitse naho urukwavu kubera ry'amaganga hacaja kw'ingese zijya ngese rujya rukwavu ruca ruzifyeta cyane ruca ruryoherwa urukwavu ruca rugwara igitigo ariko kwirate nta ngorane n'imwe n'urugendo shure tubandanya twiga nuko urabandanyije rero kuva 2020 no mugambi waraje bega kuva umaze ku mugambi w'igihugu hari ico mubona mwebwe aborozi b'inkwavu ciyongereye mu iterambere ryayo vyaramenyekanye ka aborozi b'inkwavu tuhari tumaze kumenyekana ko tuhari gusa hari abandi borozi twaciye tubihindura intumbero dushaka gukamisha mu mahera menshi za nkwavu duca dusanga wa mwene gihugu mutoyi ntashobora kuza kuronka rwa rukwavu ni muri iyo ntumbero rero je naciye mfata yuko inkwavu naciye mpagarika go zidandaza nta nkwavu ndandaza ubwo oya no kuvuga yuko muri ico gihe urukwavu turafise amakoperative yo gwaruka iyi mwajemwo ni quartier Rutegama igizwe n'imitumba zone Rutegama igizwe n'imitumba 13 ugwaruka gwagiye hamwe rwo muri iyo mitumba twararuhaye inkwavu 50 bazororeye ngaho izege nuze club association club Inkona twarayihaye inkwavu 30 ugwaruka rugenda n'umugera wa sida twararuhaye inkwavu 30 hari ugwaruka gwise umoja ni nguvu rwitegurira kazoza rukiri ku mashuri twararuhaye inkwavu zigera ku 30 nukuvuga yuko twe tubandanya dushigikira wa mugambi wa nyene icubahiro kubera nyene icubahiro hajya aravumera
kandi amaze kuvumera akavuga ati iki kintu dushaka yuko kiba umugambi w'igihugu yego si wazoca bigira umugambi w'igihugu ni wewe Giste Gaël uzobigira umugambi w'igihugu ni jewe Eric nzobigira umugambi w'igihugu tegerezwa guca nshiramo ingufu kugira ngo ca kintu nyene icubahiro yavumera kigira ingufu mugo urumva we nyimba yavumereye we Gaël ukacu vyanga je Eric nkaca ndavyanga no kuvuga yuko wa mugambi tugize iki nituwushigikiye maze imisi nembera ahantu ku barimi b'imiceri nkatembera hehe nkabona abantu ingene bariko baratera imbere kubera ubworozi bw'inkwavu ugasubona ko ni imirimo itotaye bimwe nkavuga nti rimwe na rimwe abarundi turabwiyigwa ariko ntitwumva bangeneye kumenya kuva ubu hari abantu bakora twumviriza bariko badukurikirana haba diaspora n'abari ngaha mu gihugu ubworozi bw'inkwavu urashobora gutunga umuntu akabaho kakaba kazi no kuvuga yuko je no bishigikira cyane nabikubariye yuko nta mashuri nize nta kazi ka leta mfise kandi kuri etape ngeze ko je ndabona yuko mengo no kwirikirana ibi bworozi bw'inkwavu gusumba yaho noja kugusaba akazi wewe Gaël canke yaho noja gusaba akandi kazi nukuvuga yuko kuri etape tugezeko turafise abakozi twebwe nyene dushobora kuba dukoresha haba muri biriya vy'inka haba mu vy'inkwavu vya inkwavu zavyaye inka nukuvuga abakora mu mirima bagara ubwasi turashobora kuba tugeze mu bakozi bagera kuri 10 duhemba ku kwezi nukuvuga muri ico gihe ico duca twivunira hamwe twahera kubera Gaël aho uzoburi hose ntuzokwigere wibagira intango yiwawe niwibagira intango yiwawe nibige bazoba bakubwiye ko uzobutaye umwuga kandi ukazobuhemukiye abana no kuvuga rero muri ico gihe twebwe duca tubona aho tuba tugeze hose tuhagezwa niki na ya ntango twaherako muri ico gihe rero no kuvuga yuko urumva ko twamaze kurondera gucreya akazi kandi tukagaha n'abandi turafise ngaha abize aba veterinary bakurikirana ivy'inkwavu abakurikirana ivy'inka hariya yego urumva no kuvuga yuko nabize nabo nyene bari muri iyi company yacu barimwo kandi barakora kandi bagahemba amahera avuye mu rukwavu none ko nakubwiye ko ku munsi dushobora kuronka litiro 10 z'amaganga litiro y'amaganga make yogurishwa 3,000 none wumva ko ku munsi dushobora kurarana 30,000 cyo mu maganga gusa none turaranya ayo mahera hajya mu maganga none abaza gukora bose ntibumva yuko bategereje ko ibintu bikomeye cyane bwa bworozi ababutahuye nibaza ko bafite icyo basigaranye kandi muri ko murakora turiko turakora abatari ko baratahura nabo nizeye ko bari ko baratahura bangeneye kumenya urashaka kudutembereza ukatwereka zino nkwavu ingene zimeze cyane ko benshi baguma bavuga ati mwavuze ariko ni murazitwereka murashaka kutwereka turabereka gose urukwavu niba rufata amatwi no kuvuga abantu benshi bamenyereye gufata inkwavu guke ku matwi guke no kuvuga yuko urukwavu ugomba ko urufata neza urufata ngaha nyene rekura haje nafashe uku arenga abafashe urukwavu ubufashe urukwavu neza kandi hana kimwe rufa rubaye hana kimwe rufa rubaye urabona yuko hari kudutsi dutoyi dutukura ngaha urumva ibiro ugo rukwavu ruba rupiye mu gihe turufashe gutya kuri ya matwi turiko tweneneka vya biro ibi biro rero biza guca bituma utudutsi ducika urukwavu rero ca ruhindukira rukabamwo impumyi beshi rero nibabizi ariko urukwavu rufise igishato kinini biza gutuma urufashe gutya ari buza kuba urufashe neza indani nta nakimwe guhuma nta nakimwe nico gituma rutekanye ngo no mu kuruvura ni namakosa yuko urutera mu nyama uduze iki gishato nyene utinziza umuti ngaho izi rero ni inkwavu batari bamenyereye abantu benshi ubu rero akaba ubwoko bwahe iyi ni n'urukwavu bita Fauve de Bourgogne Teteriyo bantu b'Imana mumbwire mwe muzi ibiro wibaza ko ibari ibiro bingahe urabona nico gituma ubona rugira ubwoya bwishi no ku mutwe nizo zibona zikiri ntoyi uratubona tukiri duto ngaho bya bintu birakomeye uratubona tukiri dutoyi tugira ngo bigumuke isubirira iwawe turasubira Teteriyo izi nazo izi ni inkwavu bita New Zealand zifise amaso atukura bantu b'Imana murabona urukwavu ngene rungana uru n'urukwavu rumwe gusa n'ama New Zealand
izi nazo akabijya kazo nakayubwira nukuvuga urukwavu gwera urukwavu rugwira cyane ariko rushaka kuba ahantu haba abantu rushaka kuba ahantu haba hashushe rutandukanye na ziriya ziri mu nkwavu zirinda ingwara cyane ariko izi ni inkwavu zoroshe cyane dushobora gupfa tukiri duto bisigura ko mubandanya muzikurikirana ku mwanya ku mwanya yego aha ubundi bwoko n'ubwaherero ashubwo bwo gwirabura nka ntuze yabo yewe mana yanjewe iyo ni inka uru n'urukwavu fauve de Bourgogne yego nukuvuga n'urukwavu ruba rurerure cyane urukwavu ruba rurerure cyane urukwavu gwiza rushobora kuremera rugapima nk'ibiro 5-6 sinzi ko kameramara arubona neza ibiro 5-6 n'uburebure bwabwo urabibona yuko ukuntu ruba rurera wow uru n'urukwavu rumwe gusa uru wow kangene narukoze ko vraiment muntu w'Imana izi si inkwavu n'inka nabarahi mbego ari ngaha nyene aho nyene aho kana gwisubiriza yo gwiryohere are mwimwe yose ucibika ku ruhande rwawe ariko nimba atari banga nkuru rukwavu rumaze umwanya ngahe kuva rwaho nukuvuga yuko ngaha hari urukwavu nza kukwereka tumaranye iyo myaka 15 urukwavu rumaze imyaka 15 nukuvuga abahinga benshi barasiguye yuko urukwavu rumara imyaka 5 yego je mu nyuma narabisiguye kandi ndibaza yuko nyemba ukunda gukwirikirana ibikorwa vya Son Excellence yego yuko nawe nyene yigeze kuvuga ati hariho umuhinga mu by'ubworozi bw'inkwavu yabeshuje yuko urukwavu rushobora kumara imyaka 15 ruvyara yego nukuvuga urusuguru nigo rushobora kumara iyo myaka 5 ariko kuri iyo myaka 5 nugo rusuguru ntirupfa yego rubandanya rubaho nukuvuga yuko kuri iyo myaka 5 ikintu kiza gupunguka ni inkomezi zo kurira ni inkomezi zo kurira kwa biranga yego mugabo ruvyara ujya munsi ruvyaye ruba gwiyubuye wow kubera ajya amaraso ruza kuva rukaca gwimongora n'ububwoya ruba rusubiye kwire mu wundi mubiri mushasha wow nukuvuga ngaha hariho ubwo tumaranye iyo myaka 15 uru nago rumaze umwanya ungana gute uru ni ruto uru ruracari rutoyi rufise nk'amezi oya sa amezi ruko ruraja nko mu mwaka n'igice urukwavu ngaha ruhari rumaze iyo myaka yose nuru kandi urabona ko rukivyara wow rukumwe n'ababebe bago rumaze imyaka 15 ruri mu nkwavu twatanguranye korora wow kandi urabona ko gwisa uru n'urukwavu rumaze imyaka 15 kandi n'ubu ruracavyara ico duhora turufasha gusa turaruca inzara na kuponga inzara ziraba nini hama tukazikata na kuponga kandi abahinga bo bahora batubwira yuko mu bihugu biteye imbere izi nzara ngo barazikoramwe amahereni ntavyo turamenya twebwe gusa muga twaravyumvise babivuga twebwe ico dukora kandi urabona yuko ziba ndende cyo nashoboka urumva iyo zikuze gato yikurengaha duca dufata kuponga tukaca tuzikata ko zirafinye mukazikatira na kuponga nukuvuga yuko igituma izi nzara zikura ngaha ntizimba yaba zijya kwimba handi ziba zijya mu kuzimu zikimba zikanyagaza nukuvuga izi nzara ntizobaho zica zivunguka mugabo kubera izi nzara aha rutajya kwimba rutagira iki umva no kuvuga izi nzara zitegerezwa gukura wow ni ibintu bikomeye cyane uratweretse rero uko avuruma imyaka 15 karibu rero hari amatiyo bamwe babona ngaha aya matiyo bamwe bagavuga ati mbebashi bibiri n'ibiki nukuvuga yuko aya matiyo ukunyene muyabona niyo duhindukira tukaca dutegerako amaganga nukuvuga amase ajukwayo amaganga akajukwayo tukaca tuyatorera muri iyi bito
hama duhejeje muri iyi bido bukeye mu gitondo duca dukuramo tukaca tuyazana tukaca dushira muri aya mabido mubona ngaha. Wow. Aya mabido apanze ngaha. Aya n'amabido gusa cyangwa amaganga? Aya n'amabido aruzuye. Aruzuyemo amaganga. No kuvuga nk'ubu ejo twarakuyemo ibido zigera kuri 6 tugiye gukoramo ubu bushakashatsi mubona turiko turahingura mu maganga. No kuvuga yuko abantu benshi baciye baja mu bworozi bw'inkwavu. Rero ubu ikibazo kihari bose barahanzwe niki n'amaganga. Umworozi wese akubwira ati amaganga yatubanye menshi, amaganga yatubanye menshi. Natwe rero kumwe nakubwira yuko tubandanya tubimboneza mu bworozi bw'inkwavu, tuba nimboneza mu gushigikira wa mugambi wande nyine cyubahiro. Umujama w'ugwaro. Nanje candaje hamwe mvuga ati je nubwo ntize mugabo ubushakashatsi ntegerezwa kubukora. Duca turonderamwo gukoramwo ire ishobora kuvomera ibiterwa, umuceri, amapapaye, ibiraya, pompa, amakawa, iki vyose kira kitu. Hano kuvuga agakoko kose karapfa kandi ko kiyongera kibande ire. Bisigura ko iyi ari ifumbire idasanzwe ivuye mu mwabo. Ifumbire idasanzwe ivuye muri ya maganga. Inyanyu duca twongera dukoramwo iki duca twongera turonderamwo intuze ya ubuhinga bwo gukoramwo. Ariko tukiri ngaho imbere yuko tuje ngaho ire bisigura ko utarinda urondera yani mafumbire ifise ico yofasha ijana kwijana umurimyi kugira ngo buno burimyi bw'amapapayi, imiceri n'ibindi bikunde. Iyi ni kuvuga yuko je sanzwe noroye inzuki. No kuvuga yuko twasanze muri burya bworozi bw'inzuki iyi miti ya kijambere tuyipomfye inzuki zikaca zeza kudaha zica zifa. Mugabo dukoresheje aya maganga yacu twahinguye. No kuvuga yuko inzuki ziradaha kandi nta nakimwe ziba. Ravyo niho rero haho twaciye tuvuga duti ariko umuntu ari kararima umubwiye yuko aya maganga ari fumbire azoyateza mu hegitare 10 agenda aravombera cha dusanga vyo muvuna duca tujamo n'abandi bahinga kugira tuyakoremo iki umwavu umeze nk'uwo nyene wa fomi kugira wewe ugiye guteza uyore gutya ushira mwibango. Mwereke neza cameraman ayibona. Uyu niwo mwavu. Niwo mwavu twahinguye. Uvuye muri mu maganga. Havuye mu maganga. Mu maganga. Wow. Nukuvuga rero iki cy'amaganga hariho umuhinga wacu adufasha. Je no kuvuga yuko ico nkora no kugira ngo izayo maganga hama tuyashikiriza umuhinga umuhinga nawe ahingure hama natwe batugarukanire dushire hehe mu ndimo. Nuko tukaba twakira umuhinga rero nawe nyene atubwire ashishari namara ababwiye nti amaganga arafise ikintu kinafasha mu ndimo ko kuri ahandi none raba bano bantu barara amajoro kugira ngo imirima y'abene gihugu ishobore kugenda neza. Mutimeze gute reka twuvize umuhinga twacari kumwe kwa kuri ahandi. Nuko rero tukaba turi kumwe n'umuhinga batubwiye ariko arakora naca cyane uno mwavu. Ndakora musa muhinga. Amahoro cyane gaye. Nizera kumeze neza. Nukuri ndaho ndakomeye kandi ndashima. Tuguma twumva ngo umwavu w'urukwavu ushobora gutuma ngo indimo mu murima w'umuntu hatotara umwimbu kaba neza. Batubwiye ko twakora umwavu muri ko murakora n'uwaye. Nukuri ntibaguhenze mu bisanzwe uyu mugambi wo korora inkwavu mu gihugu cy'u Burundi je narawumvise ncambwira abahinga bazi kubaza imyuko ati mumbazira umwuko mwiza ubwo gucumba burabonetse. Kuko mu bisanzwe amwasobe y'inkwavu narifuza cyane ico yampa nkayabura kuko mu vyigwa nakoze private yiwanje narabonye neza ko amasobe y'inkwavu ashobora kumviramwo ibintu vyinshi. Nk'umuntu mbese iyo ntiza nk'uburyo canke je nkaba ndabufise ndashoboye gukora inganda zirenga 8 mu masobe y'inkwavu. Inganda zirenga 8? Zirenga 8 mu masobe y'inkwavu. Uno musi ariko ikiko kiranshobokera no gukora ivyo abarundi bahambije bashobore nko kugura no gukoresha bakoresha cyane wanashaka. Nk'umwavu mu masobe y'inkwavu umwavu uza uri mu buryo bw'amazi useseka ari wo uyu twawise ngo ni musubini
musubini gisigura ati muri mworozi subiza ubutaka bw'i Burundi umwimbu iterambere niyo soko rirama inyishu ku barimyi hanyuma kandi muri ya masobe y'inkwavu nyene turakoramwo imiti y'ivyorogwa nk'ingurube yego turakoramwo kuko mu Burundi naho twasanze bariko barorora ingurube cyane kandi zirakeneye imiti iyo miti nayo ni myiza kandi ituma n'ingurube zoroka cyane zikagira n'amagara meza banashaka kuba zihereza bobo izo bariko barajya mwino misi zitakoresheje ino miti nizo bazojya mu misi ziriko zirakoresha ino miti bazokumva kanovera aho gatandukaniye bisigura ko ingurube idashobora kugwaragurika ikoresha igiraronka uwo mwavu ni ukuvuga ingurube irose uyu muti urategereza kigwara ukabura abazoba babikeneye bazoze aho tuzororeye kwa Eric barabe izafise bagereranye ati iyi ngurube ya Eric imaze amezi angahe iyi wanje nayo imaze amezi angahe ayivuza gute baca bazana abaveterineri bamwegereye ko boba bazitonda ko kuzivura buri munsi nkuko batonda kuzindi yego mu cyane bya bintu birakomeye cyane ni ibintu bikomeye cyane gose mu bisanzwe twaciye twihutira gukora uyu mwavu ko dukora umwavu w'amazi n'umwavu abarundi bashoboye gukoresha kujya kw'intete nk'indi myavu bakoresha kuko ari iborohera bari bafise ikibazo cyo kwama buri munsi bahanze amaso inganda zimwe ziri mu Burundi zikora imyavu no kubura bakayibura ariko abakora iyo myavu rashobora gushikiriza bavuga yuko kubera ibibazo by'amahera yamva makungu batagira naciye niyumvira ati bon ko bazanye wa mugambi wo korora inkwavu ikibazo c'amahera mva makungu yahora aja kugura ibikoresho kugira ngo bahingure imyavu coba kigira gihagarare kumvo zuko inkwavu mu Burundi zorowe kandi amaganga y'inkwavu aboneka ashoboye no guhingura umwavu mwinshi urenze w'abarundi bipfuza nuko uyu mwavu rero ukora ku bitego ivyahe n'ivyahe canke kubikoko ivyahe n'ivyahe uyu mwavu ukora ku kintu cyose citwa ko kimera icitwa cyose kari kimera uyu mwavu birakorana ntangorane n'imwe ivyatsi wowe ukeneye gufumbira amavoka ivyamwa byose byitwa ko bimera haro n'ugeze kumbaza ngo none ku bizinu gute ikintu cyose uzi ko mu kumera gica mu butaka uyu mwavu birakorana neza kandi cyane bigutwara ingufu zingana gute umwavu ugira uboneke urumva ari ukonerwa mu gihugu cyose biba bisaba yuko uba ufise quantité y'amaganga utezwa kuronka igihe cyose biba bisaba ku mwavu muba mukeneye bibatwara amaganga ngana gute ku mwavu bivanye nk'itoni dufatire ku rugero rw'itoni nuko gusa abantu amaganga y'inkwavu ntibayatahura kumwe nta maganga menshi akenewe kuko ni kimwe mu musemburo ushoboye gukoresha ugakora ibintu byinshi birenze ibyo ukeneye gushika yaho sinonavuga mbese ngo ayo dufise mu Burundi ngo twoyahinguramwo umwavu ukwira abarundi gusa tuvuze ko ukwira abarundi bonyene twoba twihenze tutarose iyo tuzowushora hanze kuko uzoba ari myinshi cyane iyo si imvugo ngereranyo sinimvugo yo gukavya cyane n'ibintu bikomeye cyane gose nuko vyiza bega kwavu rero nk'umuntu w'umuhinga aparebye atuzi vy'urushato inyama n'ibindi hari ibindi twokwitega hamwe abarundi twobana yatworora zino nkwavu haba mu iterambere no mu buhinga bw'ivyo dusanzwe dukora mu bisanzwe umukuru w'igihugu ibi bintu niwe no bibwira akabitahura n'aborozi bavyemeye korora izi nkwavu nibo twobibarira bakavyumva ntibikenewe yuko tuzoguma tubivuga ko ari jewe ndumuhinga ndumwe mu iki gihugu ahubwo nibije mu bitabo tuvyandike tubihe n'abana tuzosiga nakubwiye yuko nshoboye gukora inganda zirenga 8 mu rukwavu no kuvuga urukwavu ari rumwe rwonyene kuva ku bwoya bwago ku rushato rwago ku nyama zago ku magufa yago no ku nzara zago no ku bijya bitango na mayezi yavyo ivyo byose ni ibintu aba dushoboye guhingura mw'ibintu abanyagihugu bo mu Burundi nabo ku isi yose mbere bakoresha aha mu Burundi umuntu yumvise ivyo aravuga ati ngo nturi kurashikuza byova mwiki neza cyane benshi kuko ndibuka ko umwaka wa mbere ntangura kubiza nino narabizanye ubwa mbere ndabivanye i Kampala mu Bugande hari umupolisi ntawe nzopfa nibagiye izina ko yarangiriye nabi cyane ariko nawe nyene rimwe umengano mubabarira kuko ntavyo yarazi narazanye ivyo amaganga y'inkwavu ndavanye mu Bugande ngeze imuyinga
kuri douane barambaza ivyuzanye n'ibiki ndabyateye n'amaganga y'inkwavu haja umupolisi umwe mu Tanzania abizi tego je ndabizi kuri kwavu rusoba mugabo abapolisi bo mu Burundi n'abakora kuri douane bavyase vuga ivyo binduzanye nibisubira inyuma kwanza uwo mupolisi umwe mu Tanzania avuze ati no aya n'amaganga y'inkwavu twege hari ahantu bigeze kubikoresha mugabo ndabizi mugabo ntivyabaye celebre ndayazana ngeze hano Ibugarama hari umupolisi bamutazira ngo ni gisazi arabiraba arambaza ati bino nibiki nambye ati rero amaganga y'inkwavu acumva kara amaganga y'inkwavu gusa kubera benshi bazi ko urukwavu rudasoba tuzi ko urukwavu atari amazi runwa yankubitiye ikofa amakofa abiri mu bantu kubwo bwaronye ngano kunyene ubo rero ntibwari bwanabe nabukeya bwari bukiyagayaga neza ko nakora mu nganda nyene zikora inyama z'inkwavu amabureti biki nari nkisa neza cyane subu ndiko ndegerana acara nabisesa yaseseye ibiro birenga 68 vya amido amena n'amaritiro amajana 2 y'amaganga y'inkwavu ayo yose byari ibintu ntegezwa guhingura hakavamwo amafaranga arenze imiliyoni 40 na uwo munsi mbandazihombi rero uko abantu bateba kumva uyu mugambi bo babona umenga kubera ko byavuze umukuru w'igihugu umengana umuntu mukuru cyane atovuga akantu gatoya nk'agakwavu ivyo yavuze inganda nyinshi zitegezwa kugururwa bwa bushomeri buri mu gwaruka bwo mu Burundi bugatora inyishu abavyumva ko ari ububeshi irevre se wenyene ubivuze haro n'uyundi nigeze gusaba support bamaze kumenera ivyo bintu muri Rebo nakinamwo film ndamubya ati ro patro hari umugambi ngaha twokora ukaduha amafaranga aremera ko tubikorana mugabo sinzigene yigaruye ibi bintu ntibibaho vraiment reka kutubesha n'investise hafi 15 million muri ibi oya ushaka kunyiba yaciye yandika nitangaza ari abantu uko nagira ndamwibe ndabicishije kwizina ry'umukuru w'igihugu kubera ko bariyumvira urukwavu vya vrai wapi ntibibaho rero ibi iyo umukuru w'igihugu ariko arabivuga benshi nivyo bafatira ko muku sinzi ivyo bafatira ko kugira ngo banyomoze umenga ntibibaho ariko no munsi akarorero turatanze akarorero kuno muti w'ingurube turatanze akarorero n'umuti w'inkoko kandi tugira dukore mu maganga y'inkwavu nyene turatanze akarorero kwino myavu turiko turakora bazoze barabe iyi miti y'ingurube cyambere turiko tubayivuza ingurube ziwacu tworoye ngaha Eric n'umworozi wazo muraza kuzibona hakingene zisi turatanze akarorero kuno mwavu kuvyo biterwa byose abifumbije baze barabe kivyo tuvuga arukuri turatanze akarorero no kuri uyu mwavu nyene ufadika turiko turakoresha mu mirima kugira ngo bizogira iki bazoze barabireko niho nivyo bindi twabye ati urushato amagufa inzara ubwoya bizova mwibi ako igufa ryo gakwavu ryo va mwiki neza cyane benshi rero ntavyo bazi kandi n'imiti myinshi yo kwa muganga mwama muyihereza myinshi iyo biba bishoboka mwogiye mu Burundi hari nta laboratoire ahaye ako mu bihugu byo hanze bo baraboka laboratoire ico umuntu ashaka kuja kuraba akarabamwo mbege kivamwe ibiki imiti myinshi bavuza abantu ibikoko vyinshi biva mu magufa y'inkwavu ego igufa ry'ikwavu n'umuti biravamwo umuti uvura abantu n'ibikoko wow ego inzara nazo nyene zivamwo umuti uvura abantu nk'ingwara z'urukoba ingwara z'amagufa bimwe bitango na makonyera sinze kariko bavyita ego abantu bakunda kugwara amenyo vya caridante wow abantu bakunda kugwara ya matwi avamwe ibintu menga na mashira iyo yose n'imiti izo turiko turitegura hamwe Imana yo hadushikana ikaduha uburyo igihugu kikabandanya kirimwe amahoro nk'ubu no munsi tuzokwiranza tugakora bikaja mu ngiro abarundi barizere kwiki muri kazoza ka hafi abarundi nibizere neza yuko ingorane z'umwavu bafise zigiye gutorirwa inyishu abarundi nibizere neza yuko za ngwara zahora zifata nk'inka muri bukari umwaka bigeze kutubuza kubaga inka sinzi ko mu vyibuka uwo nshingira intahe n'umworozi w'inka aba imuyinga muri commune Buhinyuza muri zone Gasave neza ku mutumba w'Ibwagi kugatsimbira bitabugoro inka yiwe yarafashwe na vya bintu wanana zava amaraso muzuru ego murumva hajya bavuga ati rinziva amaraso muzuru kabaye icifa direct cyambye ati rerere jewe hari kintu nzi rikanze
tugerageze ko nabundi giripe ntayugira uburokore niyakira fresh idakize nabundi wari wavyemeye kiza gupfa chata bukorera umuti ariko sinigeze namubwira ko ari wo maganga y'inkwavu kuko uri inzuji imbere y'umuntu kamubwira ati burya rero ibi bikorwa maganga y'inkwavu nivyo wagira muganira ca biheba cyatangura ati yawe wapi muce kuzana ubuntu budaranye uyo niwe nagiye nabwo ati rero ifata uyu muti ndakuzani ushire mu ipombo pompa iyo nka muzuru imurikemwe neza iyo nka muzapfuye ntiyigeze ibamo no mu bantu bigeze bavuga ko imuyingizo nka zafashwe n'iyo ngwara kuwo mutumba ntavyo bigeze bavuga byagumye bibaza ko iyo ngwara atayihari rero abarundi bo kwitega neza yuko imiti y'ibiterwa by'iwabo umwavu bakoresha mu kurima imiti y'ibitungwa batunze n'imiti y'ingwara bazohava bagwara yuko Imana ihadushikanye ku masengesho y'iwanyu no ku nguvu Imana iduha ko bigiye gutora umuti ndanabibutsa yuko ibindi byose mwobikora kandi n'umutima mwiza n'umwete ukorora inkwavu nako kukaba ariko kuja imbere ku nguvu no ku muvuduko udasanzwe. Ndagushimira cyane nyakwa muhinga. Murakoze cyane Juste Gaël. Nuko tukaba tugomba tugende neza na neza aho ariko za nkwavu zavuyemo inka turatembera n'izo nzuki. Maze ndababwira ati turacyari mu ntara nziza ya Gitega ko kuri ahandi. Karibu rero ngaha ni hamwe twororeye inka. Hamwe twababwira yuko inka urukwavu rwavyaye inka. Ubwo mubwira ko inka ingana uku yavyaye n'urukwavu. Aha naha nyene rero niho vyavuye. Bantu b'Imana. Hari mu nkwavu aha naho ni mu nka. Izi nka zose tubona ngaha. Zavyawe n'inkwavu. Zavyawe n'inkwavu nta kandi kazi navuze twari dufise. Atari ubworozi bw'inkwavu. Niho rero twagiye gushika rero kuri uru rugero mutubonako. Nuko biriko biza kuyindi poeme idasanzwe bankeneye kumenya izi nka n'ubwoko bwayo. Aha no kuvuga yuko twebwe tworoye frizone. Ni ubwoko bwa frizone. Kweri kigushima frizone? Dushima frizone kubera ni inka icambere zitanga umusaruro ku mata. Kandi ni inka iba nini, ni inka twese tumenyereye ngaha mu Burundi ko zishobora kubaho neza kandi zikabaho zitaragirwa zitungiwe ngaha nyene. Tubwire. Tubwiye ngo no kuvuga yuko icambere twasize imbere twarashigikiye umugambi wa leta wo kugumiza ibitungwa mu rugo. Babaye abambere kubishira mu ngira. Hatwe ni duturutse. No kuvuga igitungo yo kigumye ngaha kikagaburirwa ngaha icambere kirinda ingwara. Icya kabiri kikagwiza umwavu kubera kiguma ngaha nyene. Umva kiguma kizunguruka ngaha nyene yamase acagwira. Hama ikindi naco burya inka wayikuye ngaho ukayigira ibirometero 50 ibirometero 10 kuza kuyikama ku mugoroba iza kubirushe nta mata iza guheza ngo kitanga. Umva na ya mata acagwira. Umugambi wa leta twe twarawushigikiye wo kugumiza ibitungwa mu rugo. Batubwiye ati urukwavu ruravyara inka turiko turavyibonera. Tubwire vyo batwakiguzi kingana gute? Uravyemeza neza ko urukwavu vyara inka? Nakubwiye yuko twe twahereye ku mutahe w'inkwavu zitatu. Canongira ndakubwira ati inka twatanguye gutunga karagashuri gatoyi twaje duteruye k'ibihumbi 310. Niyo nka twahereye ko gutunga. Inka yabaye ya kabiri twayiguza aruko tugurishije yashuru. Yari inka ikamwa y'uburiyoni nabiri. Ubu urabona yuko iraro ryamaze kwaguka. Aha izi harimo nyinshi zifise amezi arico gituma ubona twagiye turakuramo zimwe zahora ziri ngaha zishira kurindi raro ngaho turiko turategura aho kwa ba petit frère. Ni izi zibiri niho twakuyemo iriya iri mu kuvyara niyi zose urumva ziri mu kuvyara kugira dutegure aho dushira amanyana yazo. Ni ibintu bikomeye cyane. Bije ku yindi poeme idasanzwe. No kuvuga yuko umugambi wo gukora twebwe tuwushigikiye ijana kwijana. Nta gushira amaboko mu mpuzu dukore kubera ugwaruka gubu rushobora kuza kwikangura rugeze ku myaka 40-45 na leta ibigeza higuha passion. Dukore tugifisize inguvu tukireba jene. Ibintu birakomeye cyane. Nkwavu mbonye hariya mbonye zavyaye inka zingana. Muraguze ya mbere. Cyaraboreye kwandanya kugira ngo izindi zikwire. No kuvuga yuko inka n'igitungwa kigwira n'ingoga ibyara ku mwaka. Umva no kuvuga yuko twebwe tumaze kuyigura inka twarazoroye hama burya n'ubwatsi twarabugura ariko ubu turashima Imana hariho ubwo twarimye
hari naho leta yaduhaye kubera ibo idushigikire nayo yaraduhaye aho turi mu bwasi bwo kuzigaburira. Wow. Ibintu bikomeye cyane. Aha nimba atari banga mufisha abakozi bangana gute? No kuvuga ngaha aha kwiraro hari abakozi bakora baguma ngaha hari abakozi 5. Akaba n'umukozi umwe atwara amata wa gatandatu. Hakaba n'abakozi bakora mu mirima bagera ku 9. Babagara ubwatsi bakora iki bagera ku 9. No kuvuga yuko babaye abakozi 15. Muri abo bakozi 15 bose barahembwa. Hama hariho nabandi bamama hajya wabonye turiko turinjira wabonye icarire hariho icarire bajya tubahemba misi yose kuwa mbere kuvyo bazanye. No kuvuga umuganda umwe hajya ugurwa amafaranga 1000. Uwazanye imiganda 200 ahembegwa iyo 200. Uwazanye imiganda 10 ahembegwa iyo 10. Nibijya rero nakubari. Ico saba Imana yuko no bandanya ntera imbere. Kubera jewe uwo nsubiza inyuma sinobabara cyane jewe. Ahubwo hari imiryango myinshi yoba nigiye mu menshi. Iriho kubwo jewe ndiho. Wow. Ibintu bikomeye cyane. Ubworozi bw'inka. Kera baravuga ngo iyi ni amaza ngo bigeni nizi murazita amazina. No kuvuga yuko nta nka ibura izina. Turazita amazina. Bivanye na wewe n'intumbero ushaka kubiha bivanye n'ico ushaka. Nk'iyi iritwa Muco. Wow. Iritwa Bigeni. Yego. Iritwa Bihayi. Yego. Iritwa Mugamba. Yego. Uyita uko ushaka. Hasigaye ko mutwereka amaza nayo ngira amaza yagiye. Maza y'inyambo. Bigeni by'amazi. Biriko biza kuri poem ndabona kino kibanza murafise n'intama. Yego. Watabibona rero ngaha tiko turagenda. Urabona ko ari umwana ko arakatira inka ubwatsi. Wow. Izi bayita tripusaku. Ni tripusaku. Wow. Look. Bicabigenda gute nangu uje mu ntama no kuvuga yuko intama n'igitungwa kijana n'inka. Yego. Ubwatsi inka zariko zirajya inka ibusigaje hajya intama irashobora kuburya. Yego. Hama ikindi naco ni igitungwa gishobora gutungirwa uruhande rumwe bitandukanye n'impene ishaka kuguma itembera. Intama iri ngaha amande y'inka naho yirekura ntiyorengura urupango. Izi ntama rero zose zikaba zingana gute? Izi ntama zose no kuvuga yuko izo nibuka izo zamuka koko zamuka kuri 3. Watanguje intama 3? Ni 3. Ni nijya. Intama 3. Kandi nico gihe naho nyene samahera twagiye kurondera handi na mase twadandaje 300. Ducaciye kuramo izo ntama 3. Rero turagurisha dushiranga. No kuvuga intama ivyara 2 ku mwaka. Nico gituma nakubwiraga yera. Umutahe wibanze ntuzo kwigere ushaka umutahe munini. Kesho umutahe munini ucukuvira mu ikigeragezo. Nukuvuga nk'ubu je naho uwo mbona kuri urugezo ndiko. Nk'ubu mpaye miliyoni 500. Jezo mbera mu ikigeragezo. Kubera icyambere nza kwiyumvira ni voiture yo gutembera. Kandi nivo ndiko sidagira ku voiture yo gutembera. Ariko ujya mutahe jewe w'ibihumba 500 ijana. Nza gucamenya ukuntu ndabugera kubera ni go rugero ndiko. Abajene rero bubi defo d'office turashaka guhera ku mutahe munini. Turashaka guhera ku mutahe munini. Dushaka guhera ku mutahe munini. Uruko tubwira ibintu bikomeye cyane. Uratubwiye ko watangwe ku ntama 3. Intama 3 aha twahereye ku ntama 3. Zivuye mu raro y'inka. Zivuye mu mase y'inka. Zitavuye mu iraro y'inka. Ntizivuye mu nka, zivuye mu mase y'inka. Bitandukanye neza. Wow. Ni bene 3 z'amase. Ibene 3 ibene n'ibihumbi 100. Twadandaje ibene 3. Dushaka intama 3. Mugwe yabona yuko ziri hafi mu 200. Wow. Nuko tugomba dushira abasozera. Murafise n'ahandi mwaci mutungira inzuki. Inzuki tuzororengaho hepfo gatoyi. No kuvuga yuko nyene icubahiro beshi bakunda kuvuga ngo imigambi jewe ngo manamaze kubimenya. Kubera urabona umugambi w'inkwavu narimwo. Umugambi w'inzuki bakiwuvuga narimwo. Umva no kuvuga yuko ubu no mu mugambi w'amavoka ndimwo. Wow. Hajya nyene twororeye inzuki kugira inzuki zizodahe zorohewe turiko turahategura tuhatera intuze ya amavoka. Uraza kubibona hariho umurima mwiza w'ibijumbu n'umurima w'amavoka. Uraza kubibona. Nuko nimba atari banga izi nka zibinjiriza amahera ngana gute ku kwezi? Amahera zoba zinziza no kuvuga yuko
nayo biba zikwiye kubera ibyo zinziza n'ibyo zikonsoma turabayeho n'abakozi barabayeho nta kibazo na kimwe ariko mu nka ziri ngaha iyo zimeze neza ziriko zirakamwa tugize imana tukaronka icuhiro turashobora kuronka n'imiburi buri ku munsi iritiro 50 z'amata iritiro 50 z'amata wow mudandaza mwiza ntavuga amafaranga havuga ivyo agezeko nuko urashobora kutwereka rero tugende mu bworozi bw'inzuki nawe ako nizere ko kuradukwikana yuko ugira ico usigaranye muntu w'Imana turi mu rugendo shuri biri mu Kubito TV ntandi uzobisanga kwa kuri ahandi kumana natwe uko nababwiye rero tukaba turiko turatembera ubu twaje aho ari bitiba vy'inzuki mwabibonye hajya hejuru cameraman ariko arabibereka turacari kumwe na Vyumvore Eric kwa kundi ahandi nabonye ibitiba vyinshi imwe biri mu biti hejuru biri mu tuntu mwagize kweriki ubworozi bw'inzuki no kuvuga yuko ubworozi bw'inzuki ni corogwa kidakonsoma no kuvuga yuko twabigize gutya kugira ngo duhimirize gwagwaruka ruvuga yuko gwabuze umutahe wibanza no kuvuga hajya igitiba kime ico mubona ngaho hejuru gishobora kugugwa amafaranga angana n'ibihumbi 7 bakuzimvye n'amafaranga ibihumbi 10 hamuka cukizana ukaca uriya yakikujishi arashobora kukonkereza kujya bavuga ivyo bwoso niki ukacuzana ahantu ukacumanika inyuma umwaka tukaca duhakura gatatu kuri vya bihumbi 10 naho woronka mu ibiro 10 ikiro n'ibihumbi 10 uzoborose iraki mu mwaka umva yuko turiko tugerageza kugira duhimirize ugwaruka yuko umutahe wari wo wose ushobora kuvyara umutahe muto ushobora kuvyara umutahe munini turoroye inzuki ngaha kandi urabizi yuko ubuki mu Burundi burakenewe buguma burimo n'imiti ico gituma rero twaciye duhitamo umugambi wo korora inzuki muhinga wawe igihe twari kumwe yanatubwiye yuko mu bimamara harimo na burya bwoya bw'inkwavu n'ubw'intama ngo burava mu izi mpuzu twambara yego tuvuge ko abarundi hamwe twokanura imbere ari heza nukuvuga yuko imbere ni heza mu Barundi igihe twokanura ariko ikintu kitwishe no gukengera akazi kubona akagatiba kumengo ni gatoyi akagakwavu kumengo ni gatoyi mugani tumenye ico ivyo bintu bishobora gutanga wow nuko tuma duse n'abasozera batwumvirije ndazi ko bafise ico basigaranye niziye ntambamye uhura nazo no kuvuga yuko intambamye duhura nazo mu kazi nyimba ari nko mu bworozi bw'inkwavu no kuvuga yuko mu bworozi bw'inkwavu nta bahinga bari bahari wacu usanga abahinga babita twebwe nyene natwe twagarukiye mu mwaka wa 6 mugabo nasanze ubuhinga bwa mbere ni experience ugirira muri ico kintu n'imyaka uzokimaramo no kuvuga yuko ingaburo itameze neza kubera bwa buryo buke tutaba dufise amahera menshi yo kuvuga ngo tuzana ama mashini ama tuvyikorere hama ikindi kintu naco uzocuhura navyo intambamye uhura nazo mu ntuzeya ni vya bindi vyo kuvuga yuko umuntu uri karakora uwundi nawe atari karakora intambamye ya mbere ikirahura nabwo ubu muri iyi misi nabasuma bariko barasubiza hasi abashaka gukora bamwe bashaka kurya batakoze umva rero intambamye ziguma zihari hari ico musaba baturongoye ico dusaba baturongoye nuko bogwiza amashuri yo kwigisha ugwaruka ibikogwa vyo gukora apana mu nyandiko gusa habeho yuko babagwiriza ibikogwa bamenye bati ibi umunsi kanaka turaja kwiga hariya twige gukora apare yabijya twiga mu ishuri ariko twige nibindi dushobora gukora biriko biza kwini point idasanzwe ndagushimiye cyane rero bwana Eric ndagushimiye cyane gaye yari teka ridasanzwe nizere ko bize gukora Genize shimira n'umuhinga wawe Jamal nizere ko vuba agiye kutwereka yanambwiye ko mu minsi zani mutabona imburujwa ndayifise azo ari umuti yampaye mwavyumvise igihe waza urahenda ngo ja muri sport urayigira ariko nikubuza kugira ikintu bita imburuju oya babita bakadafi nawo gafisa kada bakuna no kurya gafi babita karafi cyo murengo mbega kwitwa karafi nuko rero
ndagushimire cyane wakoze nizere ko vuba uzoduhamagara utwereka aho ugejeje iterambere ry'iwawe karibu byari iteka ridasanzwe ndagushimire cyane shimira behind camera umusaza wabonye ko yavyifashemo neza cyane nuko kuri micro juste gale ke dufumo arashaye ke Black Mashoni Black ibi ni bike tuberetse mu byo barangura ari imirima haro n'ibindi byinshi cyane tutagiyemo bivanye n'umwanya muto twari dufise mu ntara ya Gitega ariko nabwira ati ufise ubwira abumva ntatera ibinombe kuri micro juste gale ke dufumo arashaye ke Black Mashoni Black ati bye bye cha la vista urawushira umushuro ushura none